Mbe bavuga sosa canke mvuge shosha babarira cyane naho mvuga amakosha kuko ndazi ndimuzishigana na husha reka nivugire ndarufise uruhusha kirazira kururira abantu n'ubushosha shaka kunyindwa mutiba bukamuganyosha baje mikrofone munani nabiryosha babakunzi b'umuziki bose nkabatosha tosha kururira pe washa ugine kuko barakosha kosha niwige nawe kubiryosha apana kubibisha love nabatosha kosha kuribura hosha kosha ntupime kuko barakosha kosha apana kubiryosha apana kubibisha abantu muramuvuga yuko indirimbo za Fabelove zigoye ufite imyaka nka 18 woca kwirukana mu gihugu. Yes, ni Marengo Media TV, ni CC da Silva kuri kamera ni Wilmo. Of course, twaje nga mukanyosha kuri studio ya Keshan Boy Record ni Fabelove Kamerigado. Of course kuri studio yiwe na hantu hameze neza nta misi haciye aranje ino studio turaza kumenya byinshi mbega ni muntu mbero iyihe. Fabelove turaguhaye ikaze kuri Marengo Media TV. Urakoze cyane. Meze neza. Meze fresh. Kanyosha biraza. Yo tumeze neza sana nkuko nyene mwadusanze nyene tumeze kandi tubashimye namwe kuba mwashitse. Yes. Atugusanze kuri studio. Studio ni Keshan Boy Record. Winovuga iyo boy na eriko ni juste Keshan Record. Keshan Record. Keshan bisigura kanyoshye cyane umunyakanyoshye. Buga Keshan Record urashobora kubijanisha ukavuga ati ntuze studio mu kanyosha cyane recording yo mu kanyosha donc buga kivuye muri Keshan Boy donc abo nazo bumva ko bakomeri wataraho mu kanyosha kora studio ari kanyosha ni nkuko nibaza ko muramaze kubona ama TV. Yes. Sizi ko murabona nimba yitwa Joseph TV. Bisigura yuko abayija ko bose bacha bitwa ba Joseph. No, yakrewe n'uwo muntu yitwa Joseph. Rero nanje i studio ni studio yakrewe ku izina ry'uwo muntu yita Keshan Boy. Ya rero izina ritegerezwa kubahirizwa uko nyene mugabo ntibisigura yuko uza wese none muri Keshan Boy hariyo n'abakobwa. Mugabo iyo boy iguma ko kubera ko juste ni izina. Wayuguruye mu ntumbero yihe? Nayiguye mu ntumbero navuga zibiri. Iya mbere navuga yuko ni juste kugira jewe bifashe jewe ubwanje. Kurumva urazi yuko bavuga ngo amazi masabano ntamari imvyiro. Ya numve yuko nanje yuko biramfasha ariko kandi bifashe nabandi. Donc kumva ko nanje noshobora gutanga ubufasha bari bon. Hanyuma kandi no gukora umuziki wa muziki mba nifuza takwiruka takugira gute. Ya iyo ni ntumbero ya mbere. Hanyuma intumbero igira kabiri nayo ni juste kwerekana yuko uno muziki wa hip hop nawo babantu bakunda kuvuga ati bega hip hop harimo agafaranga. Urazi yuko besha akunda kuvuga ati Fabelove bihebe uje muri ibi. Ya rero kubera ko hari ivyo twarose muri iyo hip hop nyene twashimye yuko dutegerezwa kuvyerekana twari kubikoresha mu bindi bitaboneka. Ariko twavuze ati no ifoko tuvyerekana kugira ngo n'umuntu n'umunyamahanga cyangwa undi wahe ashoye kuzabona ati bwa undi abarapere y'abarundi nabantu bafise aho bishikanye. Ya kuko naba bari muri ibindi bihugu si bose usanga sama studio record. Ni nawo umuntu kambere wa mbere ugikoze mu rapper I think. Congratulations. Merci beaucoup. Ibi birerekana ko mbore nko kuravuga ati muziki wa hip hop hari ahantu maze kugera. Cyane. Sa na igenje ngaha na kuri studio nabonye haba peti batari bake bamwe baravuga ko banagukunda bazi n'indirimbo zawe sinzi ko ntamagarira babiri muri abo gato kumbure novuga ko hari ikintu bidafasha hari abantu bavuga ko Fabelove indirimbo aririmba n'abantu yagiye muri show ngo ziragoye ngo ntazobashobora kuririmba urazi Silva ndakubwira ofete iyo umuntu ashatse kugutuka ntagutorera. Mugaye cyo no kubwira cyoce je no murapere wa mbere jiwe indirimbo zanje ziri mu bana batoyi cyane. Ego vraiment sino kubesha rukuru peti njo hapa cyaryo dafise abana bato kwanza aba baranakuze banashima. Mbe wabakuye aba peti ndabasanze ngaha kandi gato kwanza ni baranatwibwira. Witwa nde? Inosa. Vuga cyane. Inosa. Witwa Inosa. We nawe witwa? Ndayikengurukiye. Fabelove ramuzi?
wamenye ryari nje nyene namumvino wamumvino niye ndirimbo yatumye umumenya indirimbo yihe wamumenyeko ndirimbo nyene yitwa shosha ubwo nturimwo ubwo nturimwo ririmba gato twumve ririmba gato twumve urayizi kuko ndimo ndayumva uhoro yumva urayizi shosha nta yinduzi yagwiyo wajenje nyene niki kumukundira Fabelove ndamukunda nyene yarashuranze indirimbo iryoshe niki cyumva umubwira niki cyumva umubwira azobandanye nyene agira uko nyene ariho ubundi bwana butoyi cyane wanashima ufise nk'imyaka 2 canke 3 buzi indirimbo zanje ahubwo nimba buri ngaho babuze ahubwo na butoyi cyane ufise imyaka ingahe kuraba mu Rwanda 14 wiga he siniga ndandaza magi ndandaza magi Fabelove Fabelove umaze ikibazo wumva umubaza Kweli kiriyo mubaze tumve Pete ariko ni gyambere umbonye wewe Njambere mubonye narigeze kubacha ko mici yajya nundi muhungu mubaze ikibazo wumva umubaza Zikwe ntacyo mugura mukunda ubandanye umukunda sawa nibigiye be wavuze ko witwa gute Innocent bo apoashya nawe witwa vuga cyane Fabelove uramukunda indirimbo zibura nta indirimbo yiwe imwe uzitwumve shosha n'ingingo ndayibagiye gato ivuga gute ngo ndagiye mu busoro womenye ryari Araizu umwaka ndamumenye warumaze kumubona Fabelove warumaze guhura nawe waramaze kuramukanya nawe turaramukanya muhetano ngaho fresh niki kumva umubaza Fabelove ntakiriyo mugura mukunda wumva yobandanya akora iki umuziki bandanye naririmba nyene neza kujyanye naririmba sawa thank you bose bitwa bandaye ikengurukiye ni twako turavuga Fabelove kuvuga ngo indirimbo za muri concert bazirimba mugabo n'uvuga abana baracari bato mu indirimbo bakabaziza wanashima barakuze bakubwira ndafise abana batoyi nuko gusangira batabatoyi nabo barose donc ariho abana batoyi cyane uzosanga jewe no kuri page yanje cyangwa ahantu nkunda guposta hariho n'umupeti nashize ko wimuramvye afise nk'imyaka 3 canke 2 n'umusuko yaririmbye indirimbo yanje master kandi master niyo ndirimbo iri mu ndirimbo zanje zigoye master yes mugabo ukaza wumva abantu bakuze urumva ngo indirimbo zawe ziragoye urumva rero biba bivara n'ingene umuntu yagufashe cyangwa ukuntu abashaka kukuvuga mugabo sino jewe nimba mu ba rapper bafise public y'abantu basubigwamwe indirimbo zabo n'abana bato ingira mu mama ibonye na manabi posting birahari mugabo gusa ntibisigura yuko jewe nk'ibintu baba ko baravuga yuko jewe ndabishira kuntuze cyane kwera ko jewe ndazi ko public y'abantu bankunda barahari kandi barabinyereka cyane je ndakundwa n'abana sibo nzingira nzovyara abana benshi kugeza ufise bangahe vraiment bon ndafise umwe Bercy Wesley nama namuvuze kandi kuva kera nta kibazo kweri cinuze cyo kuba fise umwana kubera ko uko byashitse kose ndashimira Imana kubera ko umwana nitunga ni n'umugisha umwana n'umugisha mugabo vyandi byo kuvyara ukihakana cyangwa ufise batatu kavuga umwe urumva sivyo vyiza donc je ndamufise umwe kandi nama nabivuze hano hose byarashitse of course ubu rero wagize studio Keshan record Fabelove yahora asora ibikorwa novuga ngo ataguteba cyane ubu afise studio Fabelove twitege Fabelove ameze gute mu misiri imbere bon jewe ibikorwa mu isanzwe sinahora nteba ngo kubera ko ngo studio zangora kubera ko wanashima ahantu nkakorera hari nko muhira ariko itunganya ryabyo rero no ngazi ntibisigura yuko nzoce ndabisora nk'ibiharage no ndazifise indirimbo mugabo nzozisohora ku rutonde gwiza kugira ngo zisohoke nyene mu mwanya mwiza cyangwa zitondetswe neza nico mvuga mugabo antukurumva ni muhira ntibizoba cyo kimwe nuko noba nkorera handi donc bizosohoka
ku mwanya mwiza uko ndavyifuza kubera ko hari ahandi dufate nkuko nakorera ahandi ugasanga nabitondetse neza mugabo rufetke nategezwa gukora ku mwanya wabo nabo usanga rero umwanya napanze birahindutse uko rero ngandizera yuko ibintu bizosoka ku mwanya nifuza nateguye wavuze ko wayuguruye mu ntumbero zibiri imwe wavuze ko kugira bikore bikuko vyari kandi kugira ngo ushobore gufasha abandi twitege ko ushobora novuga ngo gufata abarimvyikana kaca muri mvyikana kukamufasha of course misanzo niyo ntumbero ya mbere niyo ntumbero ya mbere kuko murazi yuko kuva kera nafise ugwaruka nafasha mu bintu vya hip hop mugabo urumva benshi barakunda kumbwira ati kubera ko utayita label mugabo jewe kubera ko nakuze niga ibintu vya musique nk'idocumenta ngagira gute baranyereka yuko utashobora kuvuga ngo urafise label udafise studio urumva nico ituma bavyita record label ushobora kuvuga label gusa ni record label ako kantu ka record karajako rero udafise studio biragoye ko ushobora kuvuga ngo urafise label ni aba ari ibintu bidashoboka urumva so rero niho navuze ati no ifoko nzogira iyo ntumbero ngire iyo studio hanyuma igihe nzoba mfise iyo studio kandi atari yo gusondeka nzoca fata rero gwagwaruka ashoboye kurufasha rero rurahari gusa nuko ntarashira kunoze ndabashire ku mugaragaro kubera ibintu by'amasezerano nifuza yuko ibintu vyanje vyose bizoba biri professionnel ku buryo ata muntu nza kuzana imbere ya kamera zanyu ngari muri label yanje tudafitanye amasezerano yemera je amukabishye bakavuga ati muri label yawe tuma dusinyishe hagati y'abana barinzi babiri hagati ya Kingorongoro na Bifeso Ndofro umwe twosinyisha vyihuse yobande ndabasinyisha ngaha umwe muri abo bose nta numwe nosinyisha bro kubera razi gituba umuntu wese aragira swing sivyo aragira swing rero je nawe ndafise swing yindi hip hop atari nico ituma rero nabo nzofasha bivanye na swing ifise ya hip hop ariko yuwawe yuwanje kwanza bwa mbere kuko ava yuko biha abandi bakabiryohererwa ifoko nanje nyene vyo ntangwa kubiryohererwa ivyo bintu rero kubw'ivyo rero vraiment nabarapere beza ariko swing za tuvuze umurimvyi akomeye twumvike umurimvyi akomeye no muntu amaze gutera intambwe abafise ibikorwa amaze gukora quand même kandi vyemewe n'abantu cyangwa yemewe n'abantu yafise public yafise ahamaze kwigeza quand même afise CV nka Fabelove tuzumanja kome Fabelove tukumushiramo of course nibaza yuko jewe muga gusa nta mukuru abura mukuru we turafise abandi bafise ivyo bakoze kuturuta mugabo nanje ndi barinzi bakomeye ngira ivyo murabizi kuko ivyo maze gukora canke izina ryanje aho rigeze nibaza yuko atantara nimwe jewe noba ntarajamo kandi ibintu meze bon uberuka warakoze show kuri World Beach Trappish concert ijya show yagusigiye iki yasigiye yuko hari babara bapere b'abarundi ndetse n'abanyarwanda kimwe mu bantu bipfuza kubona kandi byarabaye Fabelove byamusigiye iki gico byansigiye kwanza ikintu cya mbere nuko atakantu nakamwe nzonegirije ego kuko kiyagihe reka nakubwira kiyagihe ego revre na nipanze mu barapere bose bari hajya nibaza yuko je nateguye kuruta bose sukuyemera bose b'abarundi n'abanyarwanda ego bose haba mu barundi haba mu banyarwanda je nateguye cyane kubera ko uravye entre wanashima jewe zijya instrumental nakoresheje mane nizo nakoresheje muri studio shashe zijya nta handi hano uzisanga nizo nikoresheje jewe nyene umva ko nafashe umwanya wo kwitegura haba mu kwambara haba mu badanseur haba mu biki vyose nateguye cyane mugabe ikibazo aho cyabereye na hano akantu kamwe gusa donc baradutekinitse hariya muri ntuze hariya muri technique hariya urumva kuba DJs hariya donc barafise baragize ukuntu bugarama microphone urumva ku buryo twe tuvyumva mugabo tukikausha sivyo rero iyo mba atakayo na kamwe no negrije sinaye kurimba kabiri gatatu ntarababwira ati nimugire ibi nibi nimuregire ibi nibi urumva bon rero jewe
normalement jewe simpora nja mu mashow ntafise mu DJ wanje me ujya munsi ntawe nari mfise kubera ko nari mfise abantu benshi ca ndamwihoza ndavuga ati ko ndabasanga bari reka ndamwihoza nafise staff nkagira abadanseur nafise nk'abantu bashika nka 14 aba dancers hamwe na staff yiwanje abamfata itarimo DJ byagenze gute bose barinjiye kuko ndashima ukuntu banyubahirije kuko nta muntu numwe yari ahari atarafise igikorwa haba umushoferi yanwara kuri vola haba baki donc abantu bose aba bouncer banje donc abantu bose bashika muri 14 personnes so rero mu DJ namusize rero ndamusiga nibaza ati antuka sinokwirirwa ndagwana kandi hari ndabasanga mugabo nagiye gusanga nta kintu na kimwe cyo kunegrija cobamo ico vyarabinsigiye ega kukonyene vuba sinzofasuye kunegrija kaona kama so hama kubyireke performance urakurara abarundi n'abanyarwanda wabonye abarundi bahagaze gute wabonye ari gikidufise nk'abarapa b'abarundi abanyarwanda badafise abanyarwanda bafise twe tudafise abarundi jewe nibabiye ko jewe ubwanje icyambere tuba je ndabasumvya esprit sana donc kubona ko umuntu ari kararirimba biri muri we donc ukumva yuko afise souffle ukumva ko juste nyine we nyine ari mara urumva ariko atanga ikimurimo vraiment ico kintu kwere ico abanyarwanda vraiment narababonye ko bari hasi sivyo mugabo esprit nabonye bafise badusumvya sinzi kare kubera ko bo twebwe babwiye nta nzoga tuno urumva mugabo bagenda hajya mani ebana bari mwijuru kwazi rero biratuma bagira ijya vibe kandi si bibi vraiment